Reka nsubiriye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu nayo yanyu muhuza TV. Numwe tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagugaruka nini ko ariko aravugwa mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse no mu gisata ca politike. Ni amakuru tuzagugaruka hanini ku mibano y'ibihugu vyo bibiri ari igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe haheze amezi make cane umubano w'ibihugu usubiriye kujamwo agatotsi, bikaba vyaratanguyeho perezida w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye yagiriza igihugu c'u Rwanda ko abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi ndetse n'inzego zacu bose bahawe indaro mu gihugu c'u Rwanda, amabiro bahabwa ibipfungurwa ndetse n'ibindi vyose vyankenerwa. Ni mu gihe kandi igihugu c'u Rwanda kidahengeshanya kwagiriza igihugu c'u Burundi ko naco gihereza indaro ndetse n'inzira abashaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Igihugu c'u Rwanda naco kikagiriza igihugu c'u Burundi ko gicuditse vya hafi n'umuhari FDRL wasize ukozeho nyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994, kandi nanone igihugu c'u Burundi naco kikagiriza igihugu c'u Rwanda guha indaro umuhari Tabara wakoze ibara mu mpera z'umwaka uheze w'2023. Kuri ubu rero mu Cibitoke abagwanyi ngo b'abanyarwanda bari mu Kibira. Abanyagihugu baba ku nkengera z'ishamba rya Kibira bakaba bamenyesha ko hamaze imisi yibonekeza abagwanyi b'u Rwanda FDRL na FDRL muri iryo shamba, ngo basanzweyo n'abasirikare b'u Burundi hamwe n'imbonerakure. Abanyagihugu bakaba baraje ushinga n'urwo runani, aho ujejwe ibikorwa vya gisirikare we avuga ko ngo abanyagihugu baba batazi ugutandukanya abasirikare n'abaroberi. Ni kenshi igihugu c'u Rwanda camye cagiriza igihugu c'u Burundi guhereza indaro n'ibigwanisho aba bagwanyi ba FDRL. Tubibutse ko kandi ari n'ivyatangajwe ko ari ibikoresho vyagiye biragurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi biguzwe mu makungu, bikagurwa mu izina ry'igipolisi ariko bikashika bikarungikirwa uyu muhari witwaje ibigwanisho FDRL mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, nawo mu ngurane ukaza gutanga inzahabu ndetse n'ubundi butaye bw'imbwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, zose bigahabwa bamwe mu bategetsi. Abashinga intahe bakavuga ko hari abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bibonekeza mu ishamba cimeza ry'Ikibira bateye ubwoba abanyagihugu bo ku mitumba ya Rutorero, Gafumbegeti, Gasebeyi na Ruhororo, Bumba, Ndora, Myave na Bihembe mu makomine ya Mabayi na Bukenanya na Muho mu ntara Cibitoke mu buraruko ubushira uburengero bw'igihugu. Kubw'intahe zitandukanye zitangwa n'abanyagihugu begereye Ikibira, abo bagwanyi b'abanyarwanda baharurwa mu majana baherekejwe ngo n'imbonerakure ndetse n'abasirikare b'u Burundi bakaba baragiye gucumbika muri iryo shamba bavuye muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Bati ni abagwanyi ba FRN hamwe n'interahamwe FDL. Intumbero yabo ni ukugira ibitero ku Rwanda kugira ngo bigarurire ico gihugu bivuye ku butaka bw'u Burundi. Ikirindiro cabo bivugwa n'isoko mu gisirikare ritashimye ko izina ryaryo rija ahagaragara. Ni mu gihe kandi bivugwa ko mu vyo igihugu c'u Burundi coba carapfuye n'igihugu c'u Rwanda ari intambara iriko iraba mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, kuva aho Perezida Antoine Felix Tshisekedi afadikanije umuhari FDLR urwana, igisirikare c'u Burundi naco kikinjira muri iyo ntambara n'ubundi kigakorana n'aba bitwa ko ari abansi b'igihugu c'u Rwanda. Niho vyatanguriye kuyangara. Umuhinga muri kahise muri politiki y'akarere k'ibiyaga binini agasigura ko kutumvikana kuri hagati y'ubutegetsi bwa Kigali ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega bisigura ku ruhande rumwe igituma ubutegetsi bw'Igitega bushigikira abaroberi bo mu gihugu kibanyi co mu buraruko. Kubw'uwo muhinga muri iki gihe hari icuka hagati y'ivyo bihugu bibiri kivuye ku ntambara iri muri Kongo ihuza Kinshasa na M23. Ubutegetsi bwa Gitega ngo buriko burafasha bikomeye mugenzi wabwo wo mu burengero. Hagati aho imigwi y'abaroberi igwanya Kigali ifashwa mu imigwi y'abaroberi igwanya Kigali ifashwa n'ubundi n'ubutegetsi nk'uko bitangaza bwa Gitega buriko burafasha bikomeye mugenzi wabwo wo mu burengero.
ngo ubutegetsi bwa Gitega nabwo buratanga ibigwanisho amasasu n'ibifungurwa n'ubundi kuri iyo migwi. Ibi rero ngo bikaba biri mu biteye umutima uhagaze abanyagihugu baba ku nkengera z'ikibira, benshi muri bo bakaba biteguriye guhunga mu gihe hoba ugutana mu mutwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Abo banyagihugu bo bagasaba ko bohabwa insiguro ku kwibonekeza ko uwo murwi witwaje ibigwanisho vyinshi ukaba kandi uvuga ikinyarwanda. Ni mu gihe buramatari w'intara y'Ibitoke ahumuriza abanyagihugu akemeza ko umutekano ukwiye mu bice bitandukanye vy'imbibe zose zo hasi Burundi buhana n'u Rwanda. Uwo ajejwe intwara avuga ahubwo ko ari ukwitiranya kw'abanyagihugu badatandukanya abasirikare b'u Burundi ndetse n'abagwanyi bitwaje ibigwanisho. Ni nako kandi bivugwa n'umukomanda ajejwe ibikorwa vya gisirikare muri ayo makomine abiri mu gice c'Ikibira, hamenyesha ko uruja n'uruza rwibonekeza muri iyi minsi ari abasirikare b'u Burundi baba bariko barakizura bisanzwe ku rubebe rw'u Rwanda muri ico gice c'Ikibira. Kuva rero hugawe imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda bikozwe n'abategetsi b'u Burundi, abo bari bategetse icakirwa ry'abagwanyi b'u Rwanda bacumbitse mu Kibira, umushikiranganji wa mbere Gervais Nderakobuca avuka mu ntara y'Ibitoke ngo haragezaho avuga ko ubuce bushigikira abagwanyi buzocibwa, abo bakorana n'abagwanyi nabo bicwe. Ikibira kirimwo abagwanyi b'u Rwanda haraheze imyaka itari mike. Ku nshuro nyinshi imbere yuko haduka uruhagarara hagati y'ivyo bihugu bivukanyi vyo mu karere k'ibiyaga binini vya Afurika, abajejwe umutekano muri ivyo bihugu bibiri cane cane abo ku mbibe barahuye kugira ngo bavugane uburyo bwo kugwaniriza hamwe iyo migwi yitwaje ibigwanisho ibangamiye ivyo bihugu bibiri mu gukoresha ubutaka bw'igihugu kibanyi. Ivyo vyatumye rero habaho no guhanahana abagwanyi nk'uko bitangazwa n'ikimenyeshamakuru SOS Medias Burundi candika ku vya politike ibera mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere ka Afurika y'ubuseruko ahanini. Ni mu gihe kandi hari ibiriko biravugwa biteye amakenga biriko biraba mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, aho mu gisagara ca Sake bivuga ko hoba hahezemwo abantu. Ico gisagara ngo kikaba kirimwo intambara. Haraheze iminsi intambara zikomeye zihuza igisirikare ca Kongo n'abagifasha kigwana na M23 muri teritwari ya Masisi, intara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo. Abenshi mu banyagihugu bo mu gisagara ca Sake hariko habera izo ntambara barahunze berekeza mu gisagara ca Goma no mu bindi bice bisa n'ibitekanye. Hagati aho mu gisagara ca Goma igipolisi kimenyesha ko cafashe abantu 11 bagize umurwi w'inkozi z'ikibi zigurisha ivyayuramutwe bica bikaniba. Kuri uyu wa gatatu abamenyesha makuru bari Goma barashitse ku rubuga kugira ngo birabire ko vyifashe Sake. Imiduga miremire y'abasirikare yariko iraje Sake baratubije gufata amasanamu. Bashitse Sake icuka caciye gihinduka ubwo nyene, nta kindi kiboneka hatari abasirikare bari ku rubuga rw'intambara bafise ibigwanisho vya muzinga. N'urubuga rw'intambara vy'ukuri, urudandazwa, amashuri n'amabiro vyarugawe. Abantu barahunze ico gisagara kubwo umurwi w'abamenyesha makuru wagiye ku rubuga. Abanyagihugu benshi b'Isake barahunze, ariko hariho abantu bake bahisemwo kugumaho. Akarorero ngo akaba ari Buhoro Shamamba. Turafise ubwoba bw'ibitero vya M23 yashoboye gushika ku mutumba wa Marehe, ariko nasigaye ngaha nje gusa, umuryango wanje wose waragiye. Ku metero nkeya uvuye aho abandi bagabo bemeza ko bahisemwo kudahunga kugira ngo bacungere ivyabo. Ati ntibikunda ko duhunga twese, turafise amatungo y'akamaro kane dutegerezwa gucungera. Abana bacu n'abagore bacu baragiye, twafashe ingingo yo kuguma ngaha nubwo bigoye cane. Kubwo abashinga intahe haguma humvikana imituragaro y'ibigwanisho vya M23 ikigwana na FARDC nabo bacuditse. Umwanya wose ngo baguma barasana, hagaterwa amabombe n'ibisasu. Igisirikare ca Kongo cacumbitse hagati mu gisagara ca Sake, ariko M23 ngishaka kwisubiza ico kibanza kimeze neza, akaba ariko bivugwa na bamwe mu bibereye ku rubuga rw'intambara. Igisagara ca Sake ni kimwe mu bisagara bikomakomeye muri teritwari ya Masisi kubw'amasoko muri Nord Kivu. Kubw'izo ntambara bamwe mu banyagihugu barahungiye Goma, umurwa mukuru wa Nord Kivu, Nzuro mu misozi ihanamiye parike ya Virunga. Impunzi zivuye
Ishasha na Karuba nabo nyene vyabaye ngombwa ko baheba ikambi yabo ya Mayutsa. Hagati aho igipolisi cerekana ku biro vy'igisagara abantu 11 biswe inkozi z'ikibi bikekwa ko bari mu murwi w'abasuma, abicanyi n'abadandaza ibyayuramutwe. Muri bo harimwo abiba mu mabanki, abiba amapikipiki, abadandaza urumogi bakorana n'abaganda. Niko vyatomoye n'umukuru w'igisagara ca Goma yemeza ko ipikipiki 12 zibwe nazo nyene zamaze gufatwa n'inzego z'umutekano z'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aba rero bose akaba ari abikika mu kiza c'intambara bagatangura guhemukira abandi. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafite ko kugira ngo tuje cekanwa nadushikiriza zangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana ibahezagire.